hari abantu bafise amakenga bari hirya no hino, hari abari muri za Amerika na za Australia. Cyubundi baranyandikiye ama message banganiriza ati ako Apotre turamwumva ku marizo sociaux ariko ntitumuzi neza. Se Apotre burya yigira ava mu Burundi canke ibyo avuga avugira mu gihugu cy'Uburundi yamaze no gutembera mu bindi bihugu. Apotre wowe uragenda amahanga, harahura uragera nko hanze y'igihugu, experience maze gukurayo canke se wakoyo niyihe canke ni Apotre w'Ubujumbura gusa na Mwaro na Rutana kumbura wagiye mu gusenga ya masengesho yo y'ubwihebye y'iminsi 40. Oya bo nivyo kuko hari habo abantu nivyo banze ku mbuga ngurukana bumenyi, ku telefone, ku mateleviziyo yabo yo mu nzu batarigira bambona kubera bamwe usanga bari mu bihugu bya kure. Yego, ariko ikibazo mbagiye uti mbe uramaze kugenda mu bindi bihugu ntabigenze kwe byinshi cyane ku buryo niyo bageze ko bimbaza hari ibyo usanga nibagiye. Kuko hari igihe nko muri ambasade ugiye gusaba nka visa bakora ati vuga aho wagiye baje. Hari igihe ndondagura ukasanga bimwe ndavyibutse nasohotse wamaze ko rero ndamaze kuja mu bihugu bitari bike. Nk'Iburayi umaze kuja nkaye canke se ahandi? Iburayi se hake ndamaze kuja mu Bubiligi, ndamaze kuja muri Hollande, ndamaze kuja muri Suisse, ndamaze kuja mu Bwongereza, bon nahera mu Bufaransa. Ko numva Schengen niwe usa n'uwayimaze, reka ngarukirize ngaho abantu. Apotre hari amahirwe uragira yo kubonana n'abantu bari hanze, mwabo bantu baba bari muri za diaspora, reka mvuga uko bose ndabura muri Amerika. Na Amerika waragiye? Nagiye mu mujyi wa New York, ico gero nagiye. Ndamaze kuja Afrique du Sud, ndamaze kuja za Afrika narayogoje nka yose. Urumva rero ibihugu ni byinshi cyane ku buryo bamwe turamaze kubonana. Hari abo tubonanye rero cyane cyane nk'abari muri diplomasi. Kuri ico gihe nakunda kugenda kenshi, nari chef de protocole wa vice president wa Republique. Tubona genda cyane ngiye mu ngendo z'akazi. Nico gituma umva benshi bati twamubonye kuko muri ico gihe uri mu ngendo z'akazi ufise amabanga ushikira mu byo ugiye no mukabikora. Wavuye mu gihugu baguhaye ordre mission n'imisi utarenza utezo ukagaruka, nta mwanya wo kuja gutembera ufise. Ariko no mu kindi gihe ndi je nyenda maze kuja hatari hake. Rero hari habo tumaze kubonana tukaganira. Mugabo mu by'ukuri uravye igitigiri cy'abariyo banzi ni bake abo tumaze kubonana. Ni kubera ikintu no utaboneka ukaboneka ku marizo sociaux cyane. Icyo kibazo umuntu acaca yibaza kuko nabonye barabatse none ko nimba ko bikose aboneka nk'umuntu ashobora kuba amaze kugenda ahantu kure na kure. Mugabo ntiturigera tumubona keshi, tumubona ku marizo sociaux. Bo bwa mbere ho yo ngiye hariho umuco je abandi bagira je ntafise. Abakozi b'Imana bamwe hariho abantu naha kubitira Kigali acabwira amakamera ati muduhure kuri aeroport agiye yagaruka ati nagarutse. Je muri ico gihe nta ivyo nkunda kugira, ngenda uko nyene hanyuma abo ndoye kuraba babaze ko ngiye. Iyo mvuye hano hari igihe umuryango ufise umwanya umperekeza canke bafise ibyo bakora nkabagenda imigumire ngaho. Hari n'igihe ngenda kwa aeroport njyenyene ukijana ta ugiye kubura indege asigaho imodoka nkazogaruka nkayihitana gataha nimboneka rimwe. Urumva rero sibeshi babigira ibyo byo kuvuga ngo umuntu azaramenyesha hagiye hose. Je sinabikunda nabijya by'ibyapa bagira by'ibikorane akenshi jewe iyo bantumiye ahantu ndababuza ndabagira nti byo kunyamamaza bireke. Urumva rero ingendura amaze bimwe ni nk'ibyo burya nahi Bujumbura niba kibazo kubwira ko twicaranye, ahubwo niba kamaze no kubona byo n'abaye Bujumbura atari abantu muhura kwisengera. Bujumbura niba kusanga banzi uretse ku matelefone. Uwo muco ne uva ku kino ne Apotre abandi je niba wambonye
sinzi kuko boss ndabizi mwaje nuko mbayeho niko bimeze ntabwo ufise nk'amakenga yuko abantu bashobora kugirira nabi mwaho hantu nyene oya wapi kabisa je niyo sohokaye n'abagenzi sinkunda kuja ahantu hugaye oya nigi ahantu kwibarabara umugaragaro ari muri akabrochette turya tuhakarira aho tugatera inkuru tugatwenga hanyuma ijoro rije tukitahira okay ijoro ntagira amakenga yari ndafitiye ideni banaka nagiriye nabi naka muri ico gihe niho bibuti sinopfa aho ngiye sinopfa uko niyerekanye ariko ubundi ubuzima mbayeho ubuzima je mfise ni ahanini ni kuba ku kazi mvuye ku kazi ni kwisengero iyo ntagiye kwisengero ni muhira iyo sohotse naho ni kwirande bavitaniye abantu twumvikanye ko tubonana dusangira ivyo bintu byo kumenyesha abantu aho uri hose ubwo rwego ndababishira ko sugwabo nta ma protocol akenewe yamamaza abantu n'aba bodyguard byose byabeshi ni ibyo babirekuriwe nyene n'amategeko abandi bavyiha byo ngira ngo barishuwe bari bamaze iminsi babaza ati Apotre bamaze kugenda mu bihe bihugu ni byinshi pe ko ndanatangaye n'amabanga yandi inyuma y'amabanga tukuzi ko mwa kino gihe urumva ko n'amabanga yandi akomeye maze kuzezwa mu gihugu urumva imigabane yose namaze kwijako yose mbere ni heza noneho ushobora no kuzogira nandi mabanga asumba ayo uriko muri kino gihe kandi twizere ko bizokunda navyo nyine ivyo nta muntu abimenya kuko kazoza ko umuntu kamenywa n'Imana ntihari bazokubesha ngo je ngo ejo nzoba nkomeye gusumba ko ndi uyu munsi ntabyazi kuko mu gukomera urashobora no kubanza ugasubira hasi ivyo inzira z'Imana kubanza kururuka inzira z'Imana rero ibintu vyerekeye kazoza k'umuntu ni mu biganza vy'Imana yonyene nta muntu abimenya ngo ejo nzoba iki iyo nzoba ndaha iyo nzoba mfise ibinganuku wapi ibyo no kwibesha umugabo gusa mu vyizigiro by'umuntu ashobora kuvuga ati Imana imfitiye ejo heza imfitiye imigambi myiza kandi ushobora kumenya ariyo bakoze ngira ngo nishuye ikibazo kandi n'abandi barishwe je kubyukuri sinenze kumaze kuja ku migabane 5 y'isi yose ndayizi kandi ndatangaye gose niburi nabona ati yo bamaze kuja nko ngaha mu karere urumva nibo bamaze kuja za Suisse za Belgique za Amerika za France mu karere maze kuja ni hake mu karere mu karere ni hake vraiment nk'ubu urabona ko tubana na Kongo urabona ko irahiye mu gatumba sindahonoza ikirenga ndahonze sindahazi eka kandi ho hafi ariko mu Rwanda maze kujayo kabiri gusa nahone mu ngendo z'akazi hari nkajyana cari ico gihe inyuma ya 2010 tugiye mu rugendo w'akazi ndi kubona vice president nyene ahantu ubona nagiye mu kandi Nairobi Ethiopia aho ni kenshi Tanzania ni kenshi kuko Nairobi na Ethiopia urumva aho ni mu nzira cyane mu nzira ucaho kandi urumva indege ziva Bujumbura si nyinshi zigenda direct ku mugabane wa Buraya canke wa Amerika ubanza kugira transit muri Ethiopia hanyuma noneho hariho kandi n'amanama menshi y'ibihugu nka za Union Africaine n'izindi usanga zihakorera amanama ugasanga haba ni menshi rero aho ni kenshi usanga hariho ibintu byinshi byabaye ndetse abakuru b'ibihugu batari bake tukicarana yego pe amugani yego abakuru b'ibihugu mukicarana akabajya amanama akomeye abantu ntabyo bari hafi yawe bashobora no kumuramutsa mukaganira nk'umukuru w'igihugu wo ku mugabane w'Buraya wabonye mugabane w'Buraya wa ku mugabane wa Amerika hari umudamu rero utwara Suisse igihe twari muri ville twa Montre yaraje kugurira ibirori twarimwo ndibuka yuko abo twari kumwe twese yaturamukije aho naswaza ukuboko kabisa Suisse uramukora urumva n'ahandi nko muri za Nations Unies usanga hari Assemblée Générale usanga bose ariho bari rebe ntumuramutse mugabo bose urababona muri salle imwe mbabare ndenze ko uri umuntu adasanzwe naho ushobora kwita umuntu asanzwe ntabwo uri umuntu asanzwe mu Burundi burya niba bamaze kugenda ibyo bihugu bamaze kugenda kwiyo migabane kuko nabo tubona mengo barakomeye hirya no hino bafise amabanga atandukanye niba bamaze kugera wewe gwawe ariko urumva nanatanga ngene wicisha bugufi reka nkomeze aho gasanga abana bazimanye ayo usanga bakuzimaye ku kirimba cy'undi mukuru w'igihugu mukagenda mugabo nibyo
nagenda ndi mperekeza mugabo naba nagiye waba wagiye waba wagiye rwose muntu we baza bajayo naba ndimo urumva ugasanga ibyo byose n'ibintu biba byarabaye mugabo umuntu abikesha Imana Imana gusa akicecekera nta ngorane yego oya nibisanzwe gusa nyine ndatangaye nibaza ko banishuwe abari bamaze iminsi bibaza ati Apotre bamaze kuja mu bihe bihugu antuka biratahuritse ibihugu bamaze kubigenda ndetse katuvuga ati isi yose imigabane 5 bamaze kuhagera